cyane Kigo Parcel sur l'initiative radiologue sur les défis du moment nico birushira cyane imbere abatera intege yuko bandanya bafasha muri bisanzwe biriya cyane mu byumviro byubaka kandi bificiye mu bwenge bwinshi bagira ama presentation kugira bashobore gushikiriza ibyumviro ndetse n'abana bariya bashobore gutanga icyubiro bw'ishobora kubaka muri ibi bihe dukeneye ko bari forme menshi aje mu ngiro. Rero ndamwishimiye cyane conférencier kubera ko bashoboye kutwereka ibitari bike n'impanuro cyane cyane byo gukorwa par rapport à l'amélioration kuri iyi sujet ya la bonne gouvernance budgétaire et le contrôle citoyen. Ku bya gouvernance budgétaire nibaza yuko atanumwe atobishigikira cyane muri ibihe turimo kugira ngo leta uko itoza amakori yabivuze gutwara Parcel secteur privé nibo abadandaza batanga ikori nibo batanga kori batanze ikori rero bakeneye yuko bamenya n'iryo kori ryatanzwe nyine leta amafaranga yakoresha cyane cyane muri iterambere ry'igihugu y'abenegihugu na cyane cyane yuko n'abadandaza bo nyine bafise icyo basaba. Iyo bavuze la gouvernance nivyo ari gouvernance budgétaire mugabo aussi la gouvernance pour améliorer le climat des affaires ko byose birajana abadandaza bari gutanga ikori bakeneye yuko atanumwe atotanga ikori kugira ngo ibigo twita la pression fiscale ibe bike bikenerwa yuko rero umudandaza wese adandaza yaba muto yaba uciriye yaba munini bose batanga ikori iyo kori igatangwa n'ibyo twita equité fiscale kugira ngo la pression fiscale ibe nto kuko hamwe bo bandanya bahiha bamwe abandi ntibarihe imigambi y'iterambere igihugu yashize imbere iryoheza ngo ije mu ngiro kandi iyo migambi ije mu ngiro muca musanga yuko ubwo buryo leta ikeneye buca buremerera bukaremera bamwe. Muri bya gouvernance rero dufashe iyo aspect imwe sur la fiscalité sur la collecte des recettes bikenerwa yuko abantu bose bariha kandi bigakenerwa yuko abatoza kori bakora bakurikije amategeko y'igihugu yashize imbere. Natwe tugaca dusaba yuko amafaranga aba yatojwe ikori dusaba yuko muri bya climat des affaires haba ibintu bya gouvernance bifatiye kuri l'amélioration du climat des affaires. Cyase kuvuga iki dukenera yuko leta ishyira ama infrastructure ico bita infrastructure de base ibi by'umuyagankuba by'amatara ibi byo guhamagarana bya TIC kugira ngo abadushobore gukora twibagukiwe ibi bya zone économique spéciale bizakuja mu ngiro ibi bya parc industriel tubona yuko igisata kijejwe amahinguriro uburakatisi yabaye ntoyi dukeneye yuko kubakwa ibindi bigo byo gushobora aba amaparc industriel umwinvestir aje gukora mu Burundi afise umutahe wiwe ashaka kubaka ihinguriro bashobore kumurosa ahayubaka kandi ashobora kuronka infrastructure de base kugira ashobore gushobora kuba competitif. Ibi rero bikorwa na leta muri dans le sens d'améliorer dans le sens d'accompagnement aux investissements. Urumva yuko rero gutanga ikori n'ibikoreshwa iryo kori ryatanzwe na leta bikenerwa yuko umutanga kori nawe nyene abona neza ko afise inyungu kugira iryo kori aritange ibyo yatanze nawe agiyemo akarusho kandi bimufashe mu migambi yiwe asanga arakora. Hari byashikirijwe muri la participation publique ibi by'amasosiyete civile la société privée dans les médias institutions de recherche. Effectivement nagashimire cyane wo muri Cour des comptes yabisiguye neza kugira ngo abakwizatunga bashobore gutanga ikori rikwiye nuko ari umwimbu mwinshi ukwiye. Uwo mwimbu nayo uno munsi hakenewe ibya innovation ya recherche. Uno munsi tugeze muri bimwe twita quatrième révolution industrielle ya innovation ya recherche et développement. Twebwe rero tugasaba neza dusaba yuko abakozi b'université
abajana entrepreneur de bimwe bya startup yuko abandi bagira innovation kugira dushobore kuronka amatekinoloji moderne adupermeta yuko dushobora kuba competitif. Ndashaka kugira ko cyane namenye yakivuze ku bintu rero bya suivi yagize tubibije par citoyen ni byiza cyane ifo pare n'igihugu babona yuko imigambi leta yashyize imbere iyo migambi ikirarangurwa kandi ibyo basabye kubikoresha mu ngiro. Kuri iki rero nashaka mbire abakonferansiye hari ibyo bavuze byerekeye by'ama PCDC. Mu bisanzwe umwenegihugu ateza gutanga icyo yifuza kuzokorwa mu migambi biciye mu makomine, kuko amakomine niyo ya mbere aje imbere mu byerekeye byo guteza imbere umwenegihugu. Muri PCDC rero ni uko ata umwenegihugu asimbwa kuva ku mutumba agashikiriza icyo yifuza ko leta yamukorera. Ivyo rero ivyo rero barasabye biraheza bakabishira hamwe byose ku mitumba ya rusansuma, hanyuma bakabishira mu gitabo kimwe ca PCDC. Abene gihugu rero bateza guterera kuri ivyo by'imigambi muri PCDC kugira ngo imigambi baba bashize imbere ishobore kuranguka. Nagomba rero cyane nongere siguriye kandi sabe ibintu bikenewe byankenerwa byihuta. Icambere nuko amareforme abakenewe, les réformes annoncées haba gushirwa mu ngiro, la mise en œuvre des réformes zikanyaruka. Hari amareforme nk'ubu ari karaja mu ngiro ibi bya digitalisation, kuko digitalisation izofasha cyane muri amélioration du climat des affaires, yongere ifashe muri bya gouvernance. Hari ibindi bihari by'amareforme y'amadéclaration fiscale en ligne, de paiement en ligne des impôts. Ico ni ikintu kizofasha cyane kugira ngo la gouvernance y'ameliore, kugira ngo umugwizatunga ashobore kugira déclaration fiscale yo gutanga ikori atari yiwe arahaguruka ngo agende gushika kwirobeye, ashobore kuriha amakori yiwe atiriwe araja mu kigobeye, hamwe ata contact physique iba hagati y'umugwizatunga n'umuwaja obere, kuko iyo abantu bagenda barabona kenshi nibo bintu bya mauvaise gouvernance bishobora kubamo. Nivyo byagiye biramo mu bihugu bindi bya Singapore, bya Maurice n'ahandi. Il faut tuja mu digitalisation kugira ngo iyo politique ya digitalisation ije mu ngiro bidatevye. Cyo kimwe n'ibya facturation électronique. Nagomba rero niba narandira sabe ko ibi by'amareforme abari yanku nk'uko twayiroba kubona yuko ibanki inkuru ya Republika hari amareforme yamaze kwanosa kandi ari karaja mu ngiro. Ibi byo gushira ku rugero rumwe bya taux de change, rapprocher des taux de change, ibi bya bureau de change, ibi rero bikaca bijana n'ibya discipline budgétaire, ibya discipline, ibi by'ama réforme fiscale n'ibindi. Nagomba imbere kurangiza ntange impanuro cyane kuri ibi by'ama société civile. Ni vyiza yuko société civile itanga impanuro kandi bagakurikirana iko biragenda. Mugabo le Burundi comme tous les autres pays africains aujourd'hui murazi neza ko turasubisa amashoke exogène kuri ibi bintu bya climat bya changement climatique, amashoke économique byavuye muri bya Ukraine n'ibindi. Hakaca haba rero n'ibya Covid. Ni vyiza cyane yuko haba rero débat contradictoire kugira ngo les efforts conjugués de part et d'autre bashobore guterera bitagoranye. Mugabo nashaka kuvuga yuko des fois hari abaderapage. Il est très regrettable qu'une organisation de société civile burundaise, témoin de notre histoire tragique, use un langage aussi vulgaire, violent et méprisant. Ndagarabye sisiteko cyane. Iyo umuntu afite icyo birashikiriza nta kibuza ko agira des investigations approfondies, akabaza akaja kuraba abo bantu akeneye kubaza, atiriwe araja mu bintu byo kuvuga amajambo atari meza. Nivyo bintu byubaka, nivyo bintu bituma abantu bakora bashyize umutima hamwe kandi bagira ukumvikana. Secteur privé irafise ibiri kirakora, abantu les hommes d'affaires barafise yuko barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée, biko biciwe biraduga ku masoko mpuzamakungu
mwarabonye mu gihugu ca Kenya ariko abade manifestation ibiciro ko biraduga. Ibi rero abagwiza tunga bakire guterwa intege. Naganda babire ko hariho muravye mu ma base de données des formations igihe imbere ya crise 2015 le niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars. Haraba crise birakoroka gushika dushika ku miliyoni umwe w'amadolari. Mugabo les hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga akazi mu madomera atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu maindustrie. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé. C'est une parenthèse, sivyo nashaka gushikako, mugabo bidufashe kubaka kugira ngo twese uno munsi turabadara même direction. Tufise n'Imana, la vision du gouvernement n'est pas différente de la vision de la société civile aujourd'hui et du secteur privé. Nous avons la même vision, nous avons le discours à partir de la haute autorité du chef de l'État, où maintenant nous avons la même vision qui est claire, où on doit arriver. Maintenant c'est la question, comment est-ce qu'on va arriver à avoir des résultats. Il faut de profiter de dynamique et environnement kugira ngo twese dukore turabira hamwe duteze imbere igihugu. Kuri ibi bintu bya transparence budgétaire turabona neza yuko hariho des indicateurs tubona ko igihugu cyawe ushobora kwatenya ko mugabo ko hariho manque d'information kuya bivuze mu présentateur, il y a manque d'information au niveau ya ministère des finances ko twosaba yuko hoba une amélioration de communication en ligne kugira ngo même abagira aya agence de notation arabira solvabilité des pays il doit l'accès à l'emprunt dushobore kuronka ces informations en taille. Donc il faut yuko le ministère des finances ishobora améliorer la communication kugira ngo les données les informations existantes bazo vous accéder facilement améliorer les indicateurs du pays. Merci. Qui va de la transparence budgétaire. C'est un mécanisme ziriko zirakoreshwa ariko muri rusangi urabona ko hari agahaze surtout kuri aspect ya participation citoyenne. Bo barabisigura ariko je nashaka cyane nshimikire ku gisata nkoreramo kijanye n'amakomune uko bigenda kose budget ya leta iri exécuté au niveau local. Rero ni byiza yuko mwene gihugu amenya exactement icyo yatangiye ikori amafaranga yatangiye ikori icyo yakoze. Ni kuvuga ikintu bita le devoir de redevabilité bica ku rwego rw'igihugu cyangwa mbere no ku rwego rwa commune mugabo ujya mutanga kori akamenya neza y'amafaranga yatanze icyo yakoze. Twebwe nk'ishyirahamwe ry'amakomune hari utuntu turiko turagerageza gukora. Uyu muba wari ngana numvise avuga ibyo PCDC nous sommes une certaine sensibilité ku byerekeye la participation citoyenne biciye ma commune ngira gashobora kuba ari muri conseil communal je ne sais pas quelque part. Rero ikintu turiko experimenta ikintu bita budget participatif. Ni ukuvuga twasanze ingene amabudget ya commune ategurwa kenshi akorerwa mu biro, donc c'est le comptable mustanteri na peut-être na bamwe mu bahanuzi biwe hanyuma bikaje mu ngiro conseil communal qui valida hanyuma bikaje mu ngiro ariko kumbure batasubiye inyuma mu bene gihugu babwira ati finalement ya budget turiko tubategurira igizwe n'ibi imigambi tutegekanya ni kugira barabe yuko byukuri iyo migambi irofleta les priorités du moment. Rero avantage yo approche budget participatif nuko iyo urwego ntwaro na conseil communal baheje gutegura budget hama bagategura nicyo bita plan d'investissement baca bagaruka ku mitumba bakabaza za nzego bita CCDC kugira barabe by'ukuri ko imigambi yateguwe ikijanye n'igihe. Hagiye usanga bari batekanye kubaka ikiraro bagasanga no munsi basanga ishuri ryagurutse rero basanga bagiye kwegizikitira bije ko yateguwe hariho priorité yibagiye
rero iyo approche budget participatif ituma le conseil communal urwego nshingwabikorwa rusubira ku mitumba bagamagara izo nzego nababwiye bakabaza est-ce que plan d'investissement twatoye d'actualité abindi mubona byaba byarahindutse cyangwa cyari binyene bakisigura twamaze ku experimenta makumi namwe mugabo ntibiratangiza bitazebone ko ibyo ni bimisama cyane mu matarite nko Palestine bakunda kubivuga ariko birakenewe cyane yuko abajejwe intwari ya commune by'ukuri basubira ku mitumba bakabaza neza yuko iyo migambi babatekanirije irofleta leurs besoins actuels et actualisés birakenewe cyane. Nagiye mbanje gushimira ishirahamwe Parsem kuri ikiganiro bateguye gifise akamaro kanini cyane ku iterambere ry'igihugu kandi tukabona yuko hariko arabaho intumbero yuko habaho synergie hagati ya société civile, l'administration publique et le secteur privé kugira ngo ingorane duhura mu buzima bw'igihugu zishobora gutera inyishu hamwe. Jewe nta kibazo mfise mugabo ni intererano mfise na cyane kubera ko nsanzwe nkora mu gisata cerekeye amasoko ya leta kwari kugira ngo iyo bavuze gushiraho uburyo leta ikoresha umuntu ategereza kwiyumvira kandi ingene ubwo buryo bukoreshwa bega bukoreshwa gute kandi turavye mu gihugu cy'u Burundi igisata cy'amasoko ya leta gitwara uburyo bwinshi cyane turavye mu matohoza twashoboye kugira nko mu mwaka uheze turabonye yuko amasoko ya leta atwara hagati y'ibice 60 n'ibice 70 bw'uburyo leta iba yategekanije gukoresha mu mwaka. Murumva yuko ico gisata gitwara uburyo butari buke cyane. Rero iyo ibintu byononekariye muri ico gisata n'igihugu kirahombera cyane. Mu byashikirijwe n'abapresentateur numvise yuko mu nyishu batanze kugira ngo ibintu bimwe bishobore gutorera inyishu bashize imbere ikintu cerekeye iby'ubuhinga ngurukana bumenyi no mu gisata cy'amasoko ya leta. Rero ico kintu turazi yuko iyo ibintu biciye mu buhinga ngurukana bumenyi donc en ligne hariho ingorane zimwe ahubwo yuko zose zihera bwa hari ingorane zimwe ziheza zikagabanuka. Ni naco gituma muri uko rwego rw'igihugu bijije kugenzura amasoko ya leta hariho des réformes turiko turakora kugira ngo ya transparence turondera twese dushobore kwishikako. Nabavuga ikintu kimwe gikuru kiriko kirakorwa muri ico gisata nuko turiko turakora ico bita la dématérialisation des procédures des marchés publics. Nukuvuga yuko turiko turarondera yuko amasoko ya leta akogwa mu buryo ngurukana bumenyi. Nukuvuga yuko mu byo gukoresha impapuro umusumisana azana impapuro kudepoza ata kuraba kanaka ngo bavugane ivyo biveho burundu. Uko turazi yuko iyo abantu bagiye bavugana babonana niho hava bya bindi by'ibiturire. Ni naco gituma rero ubu kandi ico gikorwa kirageze kure muri ARMP kuko gushika ubu twarateguye yuko kandi nibaza ko mu misiza bizoja mu ngiro yuko umuntu wese yifuza guhiganirwa isoko ariyo bita umusumissionnaire hariho site ya ARMP ni www.armp.bi. Umusumissionnaire wese ashaka guhiganirwa isoko azorinda kwinjira muri iyo site akaca yiyandikisha. Donc wese azorinda kugira enregistrement kuri iyo site akamenyekana. Ikindi kintu nyamukuru iyo yiyandikishije azotegerezwa no kuvuga
abactionnaire b'iyo entreprise n'abari entreprise agateza kuvuga abactionnaire abaribo ati kubera iki ivyo bizotuma mu gihugu bimenyekana vy'ukuri abantu baronka amasoko baribo uko ari abantu rimwe binyegeza inyuma y'ama entreprise umuntu akagira ama entreprise ane atanu atandatu ari wa wundi cyangwa ugasanga abo ari kumwe niba abantu wewe umuntu agiye kwati uyaronse isoko yishira hamwe nirige ryari mugabo ugiye kuraba vy'ukuri ugasanga niba abandi ivyo rero bizotuma izo ngorane zishobora kuva mu nzira hari ibindi biriko birakorwa kugira ngo dushike kuri wa muco twifuza gushikako nuko naho nyene amashirahamwe ya leta cyangwa ubushikiranganji abo bose bashaka gutanga amasoko abo twita autorité contractante nabo nyene bazotegerezwa guca kuri iyo site ya RMP kugira ngo biyandikishe hanyuma novuga les communications zishoboye gukorwa en ligne ntihazosubire kubaho des contacts physiques ubwa mbere nk'uko abandi babivuze kuri iki kijanye na gouvernance budgétaire bavuze ibintu vya transparence turumva ko hariho amashirahamwe menshi atanga amakori n'ayandi ngo adatumiriwe gutanga amakori kuri ico nagomba manze nsabe bwa mbere ko abenegihugu twese guhera kuva ku mutumba kuva makomine kuduga twomenyeshwa cyane ayo mashirahamwe atumiriwe gutanga amakori nayo yose adatumiriwe gutanga amakori novuga identification de ces sociétés ou entreprises kugira ngo tubone koko vy'ukuri na ya ma entreprise y'abakenyezi ajanye n'ibintu vya entrepreneuria turabe ko harayo mwibuka gushiramo ya gouvernance inclusive turondera gutyo twese tubimenyeshwe mbere habe n'amafishage au niveau commune kugira ngo umwene gihugu ashobore kumenya neza by'ukuri ahatumiriwe kwatumiriwe gutanga ikori canka adatumiriwe gutanga ikori kuko ivyo navyo nyene biri mu bintu bitera agahaze kutamenyeshwa ibintu neza uko vyifashwe mu bijanywe n'amakori n'itunganywa ryayo n'ikoreshwa ryayo hamwe n'isuzumwa ryayo ku bijanye na participation citoyenne naho dusanzwe tuzi ko amashirahamwe y'abakenyezi ariko arafasha cyane gose duhereye ku mitumba duhereye muri ba bakenyezi bariko barahimiriza abandi batowe ku mitumba bafasha kugira ngo tuve muri ubukene turimwo ndabona neza yuko ari nka hamwe mu byatunganywa ry'imigambi kuva makomine bashize imbere imigambi y'abakenyezi bakaraba les priorités des femmes bakakorerako byofasha cyane kugwanya bwa mbere inzara iri mu gihugu ibintu byose byaraduza agaciro wa munyagihugu wa mukenyezi mu rugo niwe aba victime aha rero nkagomba gusaba rero yuko mu makomine hoba na création de commission zikora zigafasha mu isuzuma y'ingene ayo mahera tanzwe ikori ingene amahera ya komine akora mu bijanye no guteza imbere abene gihugu twese tukamenya ingene biriko biragenda hanyuma nkaca ntumirira cyane gose amashirahamwe atandukanye na cyane abakenyezi batowe mu namashinga amateka ko by'ukuri bo kumva kamo turiko turabatera kuri iki kintu kijanye n'ubuzima bwa none turimwo kuko biragaragara ko umukenyezi asigaye inyuma muri iryo terambere mu gutahura ko abwirizwa gutanga ikori akamenya ingene iryo kori ritunganira ikorera kurikoreshwa ko n'isuzumwa ryayo ari navyo bituma rero tudashobora kumenya neza uruhara rwacu
n'ico leta iriko irabona ko turiko turaterera nk'abakenyezi bari mu mashirahamwe. Aho rero nasaba rero yuko by'ukuri amakomisiyo yoba kreye mu makomine mu ntara ajanye n'ingene itunganywa ry'amahera ya leta ariko arakoreshwa batoshira inyuma abakenyezi, na cane cane ko tuzi ko mu makomine hariho amagrupema, hariho amasosiyasiyo y'abakenyezi azwi kandi akora ibikorwa bigaragara kandi afasha cyane gose mu buzima bw'igihugu. Murakoze. Mwavuze rero ko hagiye kujaho mekanisme de participation des citoyens. Nagomba kubaza bajya bakivuze mbega concrètement kugira ntituva ha twabyumvise gusa hagiye gukorwa iki, ko mubona bisaba gukorerwa ku rwego rw'igihugu ariko kandi bigakorerwa no ku rwego rw'amakomine. Icya kabiri, sinzi umuntu yavuze hari ati mbega amashirahamwe ya société civile arakora icyo yategerezwa gukora, ari impliqué muri budgetisation. No nibaza ko novuga ngo oya, kandi noneho haba uwo mu association y'amakomine haba uyu mushinga ntayejeje kuvuga imbere yanje baravuze ko ibyo bintu bitariho, eka ntibiriho nyene. Jewe haraho nagira nti iyo bibaho hari aho kumbure bogiye baramira. Aha ndavuga nti nk'aba bantu b'inzobere nk'aba Parseme n'abandi, iyo haba hariho mekanisme national yo guparticipa muri budget canke kurabara mise en œuvre, kumbure mvuze kumbure ntitwari kumaramara kumva ko bikuri, ndavuze ngo kumaramara kumva ko hariho amahera y'igihugu yasubiye inyuma kubera atakoreshejwe. Ndakivuze ntituramaramara kuko nararyohewe n'umushikiranganje wa finance yaravuze nawe ati by'ukuri ati twumva umenga turafise isoni. Ehe rero ntidutinyana, ejo ico gikorwa iyo gikorwa twokwamamye. Uriya mushinga ntahe nyene yari yavuze ngo ari muri Cour des comptes, nari nahatswe kumubaza nti mbega none ibintu mwe nabijya byabaye muri he, ariko mwavuze muti twebwe sivyo dukora, hariho inspection iri muri ministeri. Uko rero ngira ngo nugukeburana kugira ngo ejo canke hirya y'ejo duhindura ingendo nk'uko babivuga. Ariko rero nagomba mpereze ku kintu, sinzi ko mwese murabibona murabyumva na twebwe tubikoreramo. Murabona ibi bintu by'abana baheba amashuri birateye ubwoba, birateye ubwoba. Nkagira nti kumbure iyo tujamo canke abandi bajamo hari aho muri planification de budget twovuze tuti turavye intara ya kanaka yarimo ibitigiri byinshi by'abana bahevye amashuri bivuye ku mvizi n'izi baravuga pauvreté. Ego nivyo, kumbure twokwamamye, kumbure mu makomine kanaka bovuga bati komine yacu niyo yadubwa mbere mu guhebesha abana imbere, none dukora iki? Benshi muri ko muraraba baravuga ngo n'ubukene. Ego twe tubikurikirana ku munsi ubukene burimo, ariko hariho no gukurikirana. Nk'ubu hariho intara zimwe nuko nyakubahwa agiye ububanza abana baja guca amafaranga yo kurima gukora mu biceri, abo n'abana bakenye. Abandi bana bitwa ko bakenye ariko kandi badakenye bakababonerako bakavuga ngo natwe reka tuje guca ajya mahera. Nivyo bibizi bibitigiri by'abana benshi. Hari kosa rero canke hari ugusamara kw'abajejwe intwaro, kuko bategerezwa kubuza abo bantu bakoresha abana. Umwana si uwo gukora akazi, umwana ni uwo kwiga ku ishuri. Hagasigara ko leta iza kunigana na ba bandi batishoboye. Kumbure ngira ngo byotevye bikagabanura ivyo bitigiri tubona biteye ubwoba. Jewe rero nagira nti abo barahara bashikanijwe kure by'ukuri badahagurukiye iki kibazo c'abana baheba amashuri, ejo igihugu kizotugora. Turi ngaha kuvuga participation kuko twagize amahirwe yo kwiga amashuri. Ese twogira ico dukora kugira ngo abo bana nabo baronka amahirwe biga amashuri? Murakoze.